buno Burundi buriko buratujana tubona ingeso nziza ziriko ziratakara turorera ibintu bisigaye bisumba abantu. Erega abasuku abarundi ntibariho ku bwacu, nitwe turiho ku bwabo. Muze tubasangize ivy'Imana yahaye Burundi. Umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu nuterwa marira n'abarira. Umutegetsi arira aterwa marira n'abarira, agaterwa amarira n'abagowe, abashonje, abahamwa, ababuranywa bahoga ubusa, abapfunzwe ukabura amahoro, ababuze ingene biga, ababuze aho barima, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abarwaye babuze ubavura, ukavya Bujumbura ujigitega ugenda uraharura ku nzira abantu bambaye imiguruwazi. Ibihugu bitera imbere kubera hari ababwiriza b'inkerebutsi batiyegeraniriza ko ibintu ntivyongereza ubuntu, ibintu bigabanya ubuntu, ibintu bitutura vyaza umutima w'umuntu. Ego uyu mwaka uheze hari aho vyanse, uyu mwaka uheze hari aho vyagenze nabi. Igihugu niciyubaka, igihugu baracubaka, niciyubaka, niciteza imbere. Harya ibintu biruzuye muri kino gihugu, haga imitima, haza imitima. L'intendant fidèle avisé agwana inyungu y'abantu kugeza aho yiheba, ashira imbere igihugu akiyibagira. Turakeneye abantu bashira imbere igihugu. Arahiriwe yabasuku shebuja niyashika azosanga bagiteramye. Nukuri nayibabwiye azozikenyera abavyagize ku ndava, abaheture abagaburira. Aje mu mikangura canke mu gicugu bazoba bahiriwe asanze bakimwiteze. Nimubimenye neza, iyo nyene urugo aba yarazi isaha igisuma kizirako ntiyoretse ngo kimumerere kw'inzu. Ni mwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza kw'isaha mutiteze. Hanyuma Petero amubwira ati, Mukama, ni twebwe gusa uciriye umugani canke uwuciriye bose? Mukama aramwishura ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi shebuja yashinze abasuku biwe ngo aze arabagerera ingano ku gihe. Arahiri uwo musuku shebuja agarutse azosanga abigira uko. Nivy'ukuri nayibabwiye azomushinga ivyiwe vyose. Nayo uwo mubwiriza niyibwira mu mutima wiwe ati, databuja aratevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaborerwa, shebuja azoza umunsi atamwiteze no kw'isaha atazi, amwirukane amushire hamwe n'ibihemu. Umusuku azi amategeko ya shebuja ntiyitegure, ntakora ivyo yatumwe, urya azokubitwa nyinshi. Uzoba atazi ivyo shebuja yashatse, yamara agakora ibikwiye igihano, urya azokubitwa nkeyi. Uzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, uzoba yabikijwe vyinshi nawe bazorushirizaho kumwaka vyinshi. Twakire kandi dushimagiza inkuru nziza ya Kristu. Kristu shemezwa. Nyeni cubahiro mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi n'umutambukanyi wanyu, beniteka n'abatambukanyi banyu, banyacubahiro mwese mukoraniye hano, umwe wese mu cubahiro kingana n'ibanga yashinzwe n'igihugu, bavukanyi mwese mwemera Imana, mwaje mu gisabisho co gusozera umwaka tugira ngo turangize. Tugire Kristu, tugire Kristu. Imana yaremye Burundi ikarema n'abarundi, ikaba yaratuzigamye umwaka wose turiko turasozera. Nini nazwe nihabwa icubahiro na bose tuyikomera amashi. Muze dusozere kino gisabisho dushima, dusozere kino kiringo c'imisi ine dushimira Imana ku vyiza twaranguye uyu mwaka, ariko kandi tuninegura ngo ntidusange tuneganega aho twaneguwe. Dusaba imbabazi kuko vyose bitagenze neza,
duheze twigira inama yo guhinduka ngo duhindure kino gihugu maze duteze imbere umurundi n'uba mu Burundi wese. Muri uyu mwanya muze tuzirikane iri jambo ry'Imana twumvise, turyiroreshe ko umwe wese mu bari ngaha yirabe, umwe wese mu bari ngaha abazi iki kibazo ca Petero ati none ivyo ubibwiye twebwe gusa canke ubibwiye abari ngaha bose? Dufundike ingingo dutahana zizodufasha kudasubira mu vyadusahuye ubuntu, idufate ingingo zizodufasha kudasubira mu vyadukuye ku bantu, dufate ingingo zituma tudasubira mu vyatunyaza ibintu. Ijambo ry'Imana twumvise turisanga mu nkuru nziza yanditswe na Luka ikigabane ca 12 kuva ku murongo wa 35 gushika ku 48. Numugani w'abasuku ba mahafi, numugani w'abasuku bazibanga ryabo. Turabizirikana mu bice bitatu. Igice ca mbere ni uko twaje kuko twemera Imana. Igice ca kabiri turarabira hamwe ababwirizwa babizigirwa kandi b'inkerebutsi. Igice ca gatatu turasaba kugira ngo nitube ababwiriza babi. Ubwa mbere twaje kuko twemera Imana. Igihugu c'u Burundi kiraninahaza Imana, kirashimagiza Imana. Dukoraniye ngaha kubera twemera Imana. Iyo Mana tuvuga ntibaho kuba yemera gusa. Iyo Mana ibaho tuvuga ntibaho kubera tuyemera. Niyo wowe utayemera ntacihinduka ko igumaho. Iyo Mana iriho, iteka ryayo irarisanganywe, iteka irarifise, aragowe uwutayemera. Twaje ngaha rero kubera twemera ko Imana iriho, kandi twemera ko ari Imana, ya Mana basokuru bita rugira byose, rugaba byose, rurema byose, ya Mana Barundi bita kwisumba byose. Kandi nivyo Imana tuvuga, Imana turirimba, Imana dusenga, Imana twemera, iyo Mana canke tutemera, iyo Mana isumba byose, iyo Mana igaba byose, iyo Mana iganza byose, iganza natwebwe nyene. Iyo Mana irengeye byose. Iyi base de réflexion, de méditation irakenewe cyane ko tuyemera. Iyo Mana tuvuga iri hejuru ya byose. Iyo Mana izi byose. Iyo Mana ibona byose. Iyo Mana igaba ibihe, igaba imyaka, igaba abantu bose. Niko niyibarema, niyiduha kubandanya turiho, niyigutuma mugashikana, niyo yakuramukije. Hariho ikigusumba, hari kiri hejuru ya byose, hariho Imana igaba ibintu byose n'abantu bose. Ngiyo Imana twambaza, ngiyo Imana tuninahaza, iyo Mana kandi irumva. Ibyo dukora byose irabibona, ibyo dukorera habona irabibona, n'ibyo twanyegeje byose irabibona. Kandi handitswe ngo nta canyegejwe kitazoja habona, nta canyegejwe kitazoja ku mugaragaro. Twoza turabyibuka ko atana kimwe cabereye ahanyegeye, umunsi uri izina kitazoja habona. Iyo Mana tuvuga, iyo Mana isumba byose, iyo Mana itari Imana kubera twebwe, iyo Mana idakura icubahiro ku bantu, iyo Mana naho boreka kwininahaza idahinduka, iyo Mana naho barayisenga idahinduka, kuko irengeye icubahiro ihabwa n'abantu. Iyo Mana niyo gupfukamigwa, niyo gutinywa, niyo kubahwa. Iyo Mana ifise icubahiro kirengeye ico tuyiha. Ubu buzima bwo ngaha ku isi, ibi bikorwa mubona tujejwe, ibi mubona turimwo mu ngo no mu kibano, biratwibagiza rimwe rimwe ko Imana iriho, maze umuntu akagomba kubaho nk'uko umenga arabibona, nk'uko umenga arabyumva, nk'uko umenga arabitondeka, maze akabishira ku murongo ashaka.
tukibagira ko Imana iriho. Turatwarwa kubera twama twiruka, twama mu biharuro byinshi. Harabaranda mukabiruka bakaza kuryama bahenuka, bagaheza bakibagira ko hari ikigaba ibihe, ko hari Imana iganza byose. Turi mu biharuro byacu, turafise ingene tubitondeka, tugaheza tukibagira ko hari ikiza gisumba ivyo twafatiye ko byose mu guharura. Nico gituma rimwe rimwe bituruhisha, nico gituma rimwe rimwe tubura intumbero, kubera tuba twibagiye uwuzagaba byose. Uguhangayikishwa n'ivy'ubu buzima biratwibagiza kwama twishira mu minwe y'Imana no gukenguruka. Biratwibagiza ko turi batoyi mu maso y'Imana. Biratwibagiza ko tutari kumwe ataco twokwishoboza. Hariho abantu babaho badasenga bakiha amahoro, hariho n'abasenga uko bishakiye, maze ukamenga Imana niri ku rugero rwacu, iri kukugene tuyumva. Imana ntiba Imana yo mu mutwe wanje, ntiba Imana nk'uko je nshaka kwimera, ntiba Imana nk'uko iri ubwayo, maze meze ndayipfukamire jewe ndi umuntu nyabworo. Turibagira ko turi agati gateretswe nayo, tukibagira ko duhema kubera iduha kuramuka. Turatakarira mu ngeso zitarizo, tugasanga turiko turondera kuba ngaha ku isi, maze n'ibisabisho byacu tuvuga byinshi ugasanga nibisaba Imana ngo dushinge imizi ku isi, nk'uko umengo yaturemeye kuzohera ngaha. Aha turi ku rugendo si wacu, Imana yaturemye ngo tuze tubane nayo mwijuru. Shetani iraduhenda, ikaduhenda, tugaheza tukemera, ikagusambuza urugo, ikagusanzaza utwawe, ikakukura ku bagenzi, ikakwaka ubuntu, maze ukayemerera kubera iza bukebuke kandi itakugora, maze yamara kugushikana igaheza ikagushikana koko. Baratera inkuru y'umuntu yapfuye aja mwijuru. Ashitse ku muryango mwijuru, Petero aramubaza ati ugiye he? Ngo narinje mwijuru. Hanyuma amubwira ati oya ntibashoka binjira, reka ndakubwira ingene bigenda. Ati ndumanza kukwereka ibibanza bibiri, hariho mu muriro hakabaho no mwijuru. Umaze kugira visite uraheza utorahuja. Wa mugabo avuga ati je nta kibazo mfise. Araheza mumanukana hari yepfo mu muriro, aramanuka. Ashitseyo asanga hari hameze neza gose. Asanga ntuzenye niyari, na ntuzenye niyari, na ntuzenye niyari, ngo murino ganana. Shetani ati oya ntuyaragira, raba gusa uraheza urabe n'ahandi. Abona hameze neza, bamerewe neza, bafata icupa bakiyongera, eka nyene bari mu nkuru bamerewe neza cyane. Petero ati gezaho tuduge mwijuru naho uje kuraba. Baraduga mwijuru, bashitseyo barugurura, awamugabaza abona n'ahantu hatekanye hanini cyane. Hari abantu bambaye ivyera gusa, baririmbira Imana, izi ngoma ntazarimwo, baririmbana uturirimbo tw'abamarayika, hari akayaga keza. Petero amubwira ati raba aha rero niho mwijuru. Ati ngo dusubire hamwe kuri point zero, hamwe washikira, hanyuma tuheze dufata ingingo. Baramanuka basubira hamwe, yashikira wa mugabo. Petero ati ubu rero ubona woja he? Wa mugabo ariyumvira ati nukuri jewe kubisanzwe narinje mwijuru kandi ndashaka kuja mwijuru, mugabo unkundiye je nukuri ntokwimanukira hari yepfo ko nasanze babajama banje ariyo bari. Petero ati okay urashobora kumanuka, genda. Wa mugabo acaramanuka no mu muriro, ashitse yasanga rero ni mu muriro. Asanga shetani yabaye shetani, babagabo n'amaruru n'induru bariko barakubitwa. Aca atangura kusubira inyuma, shetani iramucakira ngo none ko karata ariko byari bimeze, ngo harya twari muri propagande, ngo ubu twagushikanye, ngo tuca tukwereka ukuri ko ngaha. Shetani iraduhenda, ikaguhenda,
yamara kugushikana igaca ikubwira iciri. Naho mubona umuntu agenda akagendera mu ngeso mbi, agashimishwa n'ibisayangana, agashima no kurenganya abantu, akumva umengo nivyo, akumva umengo birakunda, akumva biramuhaye amahoro, agahimbarwa n'ukuri n'ivyo abandi babona atari ivyo. Mugabo umunsi urizina, shetani izohindukira ikubwira iti burya nari shetani, hada nari nkikurondera, ubu naragushikanye. Imana yacu nishaka ko tugenda akagirire. Imana yacu nishaka ko tugwa mu vyara by'izo ngeso mbi. Shetani nireke kuduhenda. Iyo yabwiye Eva ngo nimwarya ico giti amaso yanyu azokanura mumere nk'Imana izi ikibi n'iciza. Usanga natwe dusigaye twarabaye imana zacu, mumere nk'Imana. Shetani yabwiye umugore ngo nimwarya ico giti muzomera nk'Imana, akamana utumana. Nimwarenga ico Imana yababwiye muzomera nk'utumana. Iri jambo rirakomeye cyane. Dusigaye twarabaye imana zacu, umuntu akigaba ngo arigaburira, umuntu akiye umurongo w'ubuzima, akibagira iyo yavuye, akibagira iyo aja. Twarabaye imana kuri bene wacu, tugafata ingingo tukica tugakiza, kubera shetani ivuga ngo niwarya ico giti Imana yakubujije, niwayigambararira, niwakora ivyo jewe ndakubwiye, ukanka iciza n'ikibi kiryuzi bose bazi ko ari iciza, uzoba kamana. Utumana ni twinshi, utumana turiho. Umuntu yumva ko akwiye, ko yikwiye, agaheza agacagira n'ubwo bubasha kuri mwene wabo, abana ku bavyeyi babo, kubera bafise igihagaro, bafise inguvu, nyumba kumi kubatwara, agavuga ati aha ndica ngakiza, atahamvuga ijambo rya nyuma, akamana kuri bene wacu. Nimwagira ivyo ndababwiye jewe shetani, muzobutumana, musubirira Imana, ariko bazosanga bari gusa. Nivyo vyabaye bahejeje gukora ico shetani babwiye. Imaze kubashikana, basanze bari gusa, baja kwambara amababi y'ibiti, kubera bari bataye ubuntu, bari bataye iteka. Imana yarabuze ikibanza mu mitima ya bamwe bamwe. Imana yarabuze ikibanza mu ngo zitari nke. Imana yarabuze ikibanza mu makomine atari make, kubera mushitantere yabaye akamana, maze arasubirira Imana. Mugabo umunsi urizina yiravye neza, agakedera uduhundahunda. Niko vyagenze muri Bibiliya. Dusozere uyu mwaka dusubiza Imana ikibanza cayo mu mitima yacu. Dusozere uyu mwaka dusubiza Imana ikibanza cayo mu gihugu cacu. Dusozere uyu mwaka duha Imana ikibanza cayo mu mabiro, hariya dukorera, hariya dufatira ingingo zacu zose ziri relative. Hariho Imana iri absolue. Ingingo zose dufata ziri relative, mu gihe zitavuye ku Mana iri absolue. Mu Kirundi vyongora kuvuga gandazi ko tuvyumva. Dusozere uyu mwaka dusubiza Imana ikibanza cayo, twemera kuba ibiremwa, twemera kuba abana imbere y'umuvyeyi, twemera gusaba Imana tutiha, twemera gutega amashi tutakorako, twemera tuvuga ati Mukama nimbubona bimbereye nubigira uko nyene, nimbubona bimbereye. Tuba abana Imana y'umuvyeyi, tuba abana Imana ibe umuremyi, ntitwisubirane iteka, isubirane ikibanza. Erega sike twiteka Imana irarisanganywe. Uyu mwaka tugiye gutangura, twimika Imana mu gihugu cacu mu kuyubaha no kuyitinya. Dutinye Imana, tuyubahe, tuyubahishe, tuyubahirize mu gutinya ikibi. Utemera Imana cika Imana yiwe, agaca agomba kubera abandi akamana. Umuntu ataca atinya aratinyitse, umuntu adatinya Imana aratinyitse, umuntu atubaha Imana arateye ubwoba, kubera bacacika Imana akiha ububasha ku bana b'Imana. Mu bituma bavuga ku bubasha bwose, ubukuru bwose buva ku Mana, nuko abantu ari ab'Imana, nuko ari ibiremwa by'Imana. Nta bubasha twari dufise ku bana b'Imana atari Imana ibishatse.
kuko twe nta bubasha dufise ku bana yaremye. Si twe dutuma bahema, si twe dutuma baramuka. N'abana b'Imana turi bo nk'abo, turi abana b'Imana nk'abo nyene, turabasuku babo imbere y'Imana, tugaca bugufi tuti abana bawe Mukama, abana waremye, abana uyu munsi wandagije, ushaka ko ndabagira gute? Tugapfukama tukaronka umuco, ubwenge n'ubwitonzi bidutuma tuyobora, tukarongora nka Musa igihugu c'Imana, tukijana muri ca gihugu c'isezerano. Twebwe twaje hano, twaje ko twemera kandi twemeza ko Imana iriho, kandi dushaka ko Imana koko mu buzima bwacu. Muzi uyu mwaka tugiye gutangura, tubigira ijambo ngenderwako, ijambo twubakira ko ingingo zose dufata, ntagira ingingo nimwe yitwibagiza ko hari Imana izisumba ivyo tugize. Nitwavyemera, igihugu cyose kizoshika amahoro muri ca gihugu c'isezerano. Ubwa kabiri, tube ababwiriza babizigirwa kandi b'inkerebutsi, mu Gifaransa des intendants fidèles et avisés. Des intendants fidèles et avisés. Igihugu cacu c'u Burundi kimeze nk'urugo. Serugo ni Imana, abarongozi n'abizigirwa b'Imana. Igikorwa bajejwe nukugerera abasuku b'Umukama ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco. Abarundi n'abana b'Imana. Igihugu c'u Burundi n'urugo. Ugo rugo serugo ni Imana, Mana y'u Burundi. Abarongozi n'ab'Imana itora bakitwa les intendants, abizigirwa, maze ikabashinga igikorwa co kugerera ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco babasuku b'Imana ca gihugu c'Imana. Barongozi mwese turi abagestionnaires, des intendants, des économes au sens premier du terme, abantu baraba ko amategeko y'urugo yubahirijwe. Ekonome, hoikos nomos, itegeko rigenga urugo ko rikwirikizwa. Umwe ekonome, uwo muntu araba ko urugo rubayeho neza, akaraba ko atawaraye ubusa, akaraba ko bose bariko bararima, akaraba ko bose bariko baraterera, akaraba ko ingano zikwiye, akaraba ko nizejo ziriko ziraboneka, akaraba ko mu gigega ziriko ziraza. L'ekonome, amategeko y'urugo, tukabikora ku izina ry'Imana yadutoye ngo ndagushinza abana banje, maze ubwo bubasha tukabukoresha mu kwicisha bugufi. Des intendants fidèles et avisés. Petero abaza Yezu ati, Mukama, nitwebwe gusa uciriye umugani canke uciriye bose? Umukama aramwishura ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi shebuja yashinje abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe? Nuwuhe? Ngaha hari ababwiriza benshi. Yezu arabajije ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ngaha shebuja yashinze abasuku biwe, abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe? Ntazarigerera, azarabagerera ingano ku gihe, azarabakorera ivyo bashaka, ivyo bakeneye, ivyo barekuriwe, kandi bashobore koko yarabaragije uyo muntu. Arahiriwe uwo musuku shebuja agarutse, kuko azoza kandi yama yaje. Arahiriwe uwo musuku shebuja agarutse, azosanga bigira uko. Arahiriwe umushuku shebuja agarutse, azosanga bigira uko. N'ivy'ukuri ndabibabwiye, azomushinga ivyiwe vyose, impera y'ubwami bw'ijuru. Umubwirizwa w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ameze gute? Ikibazo gica kibico. Yezu yabaje ati, ni nuwuhe? Ninde mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi? Mu Burundi dukeneye ababwirizwa babizigirwa kandi b'inkerebutsi.
des personnes avisées babona ibintu bitaraba bategekanye uti nyabuna biba bizigirwa n'urya yabashinze iryo banga. Umuntu agatinya Imana ati mukamira ibanga wampaye riragoye. Aho umuntu ari, aho umuntu yicaye agafata akanya kagacerere agaheza akavuga ati mukama, ibi bintu wanshinze jewe nzobivamwo, ibi bintu bizonkiza, ibi bintu ntibizontakariza umutima. Mbega ibi bintu wanshinze, umubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi, avisé et fidèle. La fidélité à la mission. Ico kintu mu Burundi turakigwaye. La fidélité aux engagements. Ahantu mu Burundi turahagwaye. Nuhe mubwiriza arihe w'inkerebutsi, umwizigirwa, shebuja niyaza azosanga ari ku kivi, ariko arakorera abasuku abarimwo hagati, amota nk'abasuku biwe. Dégager l'odeur de la population, dégager l'odeur de la colline, manger au plat de la population. Ninde shebuza azosanga ari kumwe nabo ariko arabagerera ingano. Bavukanyi, ya Mana twavuga twemera, ya Mana niyo yaremye ijuru n'isi, niyo igaba ikaganza, niyo yaremye Uburundi n'abarundi. Iki gihugu ni ic'Imana, iki gihugu c'Imana ni ic'Imana. Turi abo umukama aragiza igihugu ciwe. Iki gihugu twagisanzeho kandi tuzogisigaho. Umwanya tumara kw'isi n'umwanya muto. Twaje dusangaho abantu kandi baratwakira, none tuzobasigaho. Bazotwibukira kuco twakoze, bazotwibukira kuco twasize kuri ino si. Turiko turandika uruhe rwandiko abantu bazosigara barasoma. Turiko turateguriye page de l'histoire abantu bazosigara barasoma. Kw'iyi si twayije kikatwakira, tugaheza tukazoyisiga, tugasiga twanditse, twarashize kw'itafari kaho twasanze bagejeje. Hariho abariko barabomora n'utwo basanze twubatse. Abantu baratwizeye, abantu barakwizeye bagushinga igikorwa. Imana yarakwizeye muri bo ikugira le gestionnaire, umwizigirwa, umubwiriza w'umwizigirwa. None tubera ibanga. Abantu baguhaye ivyabo ngo ubiringanize. Imana yashatse ko muri uyu mwanya abari wewe ubarabira birya. Erega iryo niteka, uyu mwanya ni wewe uri harya. Mu Burundi buzima nta wundi ari harya uri, ni wewe uhari. Uragowe, harya uri nta wundi ahari. Ivyo ubwirizwa gukora nta wundi abwirizwa kubikora, nutabikora ntibizoba. Iyo ni grave responsabilité. Abantu barakwizeye, bibaza kuri umubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi, kuko iyo utabuko ntibari kuhagushira. Abantu baguhaye ivyabo ngo ubiringanize, Imana iravyemeza. Si kubera ubuhinga bw'ikirenga wari ufise canke ubwiza urabona ko atari kirenga, si kubera ubwenge canke ubukerebutsi canke inguvu abandi badafise. Ari abagangi bakomeye kumure kugusumvya. Shobuja ni Imana, irakubona, irakumva, irakureka ikakongera imisi. N'uyu mwaka turawumaze. Imana ivuga iti reka nakongere ndabe, reka nakongera imisi turabe, kumbure. Imana yamayizige, kumbure ugiye guhinduka. Niko Imana ivuga, kumbure ejo wohinduka. Imana ntibiheba, Imana ntiyavyibagiye, Imana ntiyabiguhebeye, Imana ntiyabikugabiye biryo ujejwe. Oya, n'ingano zayo ubwirizwa guha abana bayo. Arahiriye umusuku mwiza shebuja agarutse azosanga agerera abasuku biwe ingano kugihe. Niko handitse mu ijambo ry'Imana. La quantité qu'il faut et à temps, autant qu'il faut. Niko Mukama avuga. Abasuku Imana yagushinze ishaka kubagerere neza ingano zikwiye mu gihe nyaco, kuko uri intendant fidèle yavize. Uri umubwiriza w'umwiziga kandi w'inkerebutsi uzi gukoresha neza ivy'Imana yagushinze.
umubwiriza w'umwizigirwa ameze gute? ubwa mbere arangwa n'ubuntu, ubwa kabiri akunda abantu, ubwa gatatu ntarundi bintu, ubwa kane asiga izina ryiza. Ivyo bine tubice ku masonga. Umubwiriza w'umwizigirwa w'inkerebutsi arangwa n'ubuntu. Ibihugu bitera imbere kubera habonetse abagabo, abantu buzuye ubuntu n'ubutwari, abantu bankubagaya, abantu bankubakengera, abantu badasangira n'abasuma, abantu barya ivyiteka. Umuntu w'ubuntu nk'uko Izaburi ya 15 bivuga, n'uwagenda atunganye, akora ibigororotse, akavuga ukuri kuvuye ku mutima, kurya twumvise Yetro yahanuye Musa. N'uwadakoresha ururimi rwiwe mu kubeshera abandi, atagirira nabi mugenzi we aba hirya no hino, kandi ntatuka ababanyi. Izaburi ya 15. N'uwurahira indahiro imufata kandi ntiyivuguruze. Hari abantu twofatira ku ndahiro bagize urubanza rwoba rwiciye. Umuntu w'ubuntu w'inkerebutsi n'uwurahira indahiro imufata ntiyivuguruze, n'utagurana amahera arondera inyungu, n'utakira impera y'ukugura intungane. N'ugira ivyo bintu rero ntazokwigera atirigana n'umuntu w'ubuntu. Voilà l'intendant fidèle et avisé, nguyo uwo abarundi bakeneye. Umubwiriza w'inkerebutsi arangwa n'ubuntu, ntashaka kagaye, ntasangira n'abasuma, arangwa n'ubutwari, kandi aranka umugaya, kandi arya ivyiteka, ntarya ivy'umugayo. Ubwa kabiri, umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'inkerebutsi akunda abantu. Ibihugu bitera imbere kubera bifise abantu b'ubuntu kandi bakunda abantu. Vuga gukunda igihugu, hari iryo jambo numva umengo sinabyakiriye. Gukunda igihugu nk'uko umengo ni ikintu kiri ngaho n'imisozi. Burya igihugu bisigura igihugu c'abantu, une foule, igihugu c'abantu. Gukunda umuntu, kiremwa muntu, umuntu kumva ko akuhangayikishije. Ibihugu bitera imbere kubera n'abantu bakunda abantu, bafise umutima w'ikibabagwe, abantu bakundana. Ababwirizwa b'inkerebutsi nabo bihebera abandi, bakabitangira, bakabumvira ikigongwe, bakabumvira impuhwe, kuko igihugu n'abantu. Gukunda igihugu bisigura kwihebera abantu, kwitangira abantu, kwemera gupfira abantu. Gukunda Uburundi n'ukwemera gukunda abarundi. Muri bo harimo abaduhamagara cyane, umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uterwa amarira n'abarira. Umutegetsi arira, aterwa amarira n'abarira, agaterwa amarira n'abagowe, abashonje, abahamwa, ababuranywa bahoga ubusa, abapfunzwe ukabura amahoro, ababuze ingene biga, ababuze aho barima, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abarwaye babuze ubavura. Ukava i Bujumbura uje Gitega ugenda uraharura ku nzira abantu bambaye imiguruwazi, ukavuga uti hari abarundi bacambara imiguruwazi kwa Mungu, ukumva ikigongwe. Umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'ukuri, uwo ababarana n'abababaye ntihagira ico abamarira. Abandi barabamenyera, ukabamenyera, bikabuko. Umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uwo rero agerageza gufasha iyo migwi cane. Umuntu akiri muzima arumva ikinya, akumva ikigongwe, akumva biranse munda, agaheza akitanga wenyene kugira inyishu iboneke. Bene abo nibo bemera no gupfa, bene abo nibo bemera no kurara ubusa, bene abo nibo bemera gukora mu mufuko bagatanga n'ivyabo, abandi bere ko barondera n'ivyabo boro bongereza mu vyabo. Dukeneye ababwirizwa b'inkerebutsi bakunda abantu. Enda duhinduke. Ego uyu mwaka uheze hari aho vyanse, uyu mwaka uheze hari aho vyagenze nabi. Igihugu niciyubaka, igihugu baracubaka, niciyubaka, niciteza imbere. Harya ibintu biruzuye muri kino gihugu, haga imitima, haza imitima. L'intendant fidèle et avisé
agwana inyungu y'abantu kugeza aho yiheba, ashira imbere igihugu akiyibagira. Turakeneye abantu bashira imbere igihugu, bashira imbere abarundi. Kwa gatatu, mubwiriza w'inkerebutsi ntarundi ibintu, ameze nk'uko duhejeje kuvuga, ntasubira kubirunda kuko aguma abona ababikeneye. Kandi bariho no mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntibazigera bahera. Ibihugu bitera imbere kubera hari ababwirizwa b'inkerebutsi batiyegeraniriza ko ibintu ntivyongereza ubuntu, ibintu bigabanya ubuntu, ibintu bitutura vyaza umutima w'umuntu, ibintu vyaza umutima w'umuntu. Buno Burundi buriko buratujana tubona ingeso nziza ziriko ziratakara turorera, ibintu bisigaye bisumba abantu. Erega abasuku abarundi ntibariho ku bwacu, nitwe turiho ku bwabo. Muze tubasangize ivy'Imana yahaye Burundi. Bwa kane aribwo bwa nyuma ku mubwiriza w'inkerebutsi nuwo asiga izina ryiza, nabiciye ku masonga. Umubwiriza w'inkerebutsi agamburukira shebuja, agakora ibigororotse, agatanga akarorero keza. Mbega hariya mwewewe ukora burya uwo mbona abarundi benshi bari inyuma yawe, kurya ubwira twoshikahe, twoherezahe? Burya nibona ko dukeneye uburorero, nibona ko dukeneye abo dufatirako, nibona ko abana bagikura bakeneye barabirako. Muri buno Burundi none ninde tuzorabirako? Ninde tuzarutangwa k'akarorero? Ninde tuzovuga ngo raba naki ingene yagize? Iki gihe turimwo kirageneye ko gisiga uburorero, ko gitanga uburorero abana bakura bazovugirako, bazofatirako. Imvugo yawe n'akarorero ku gihugu, ingendo yawe n'akarorero ku gihugu, akazi ingene ugakora n'akarorero ku bakozi. Mega uburorero burihe? Izina dusiga nirihe? Iyo page uri kurandika yanditse ku iki? Yanditse mu ndome zimeze gute? Yanditse kwa yahe majambo? Hari abana basigaye bidogera ingeso mbi z'abavyeyi babo. Papa n'umusuma, papa n'igikoko, papa baramufunze kubera yivye. Iki gihugu oya. Hari abana bategwa isoni n'abavyeyi babo kubera ingeso mbi bafise. Uwo mwana modele afise niyihe? Modele azorabirako niyihe? Hari abana basigaye mu miryango bategwa isoni no kuba naka ari mu muryango wabo. Ndamaramara nibutse ko naka ari mu muryango iwacu. Birababaje kubona abantu bategwa isoni nuko wowe uri mu muryango wabo. Manque de modèle, manque d'exemple dans un pays. Tugerageze uyu mwaka uza dutanga uburorero bwiza. Hari abantu bamaramazwa no kuba ari abagenzi ba naka. Hari abantu bamaramazwa no kuba ari abagenzi bawe batari buguhanure. Mubwiriza w'inkerebutsi arahanurwa, asiga umugani, asiga izina. Arahiri umusuku shebuja agarutse azosanga bigira neza. Ni ivy'ukuri ndabibabwiye, azomushinga ivyiwe vyose. Ibi nitwavyemera tukabikora, tukagamburukira Imana, igihugu cose kizoshika amahoro. Hariya tuvuga, hariya dushaka, hariya turota. Icanyuma, baragowe ababwiriza babi, niko Yezu yavuze. Nayo uwo mubwirizwa niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratevye, Imana yaratunyegeje akantu. Uri ngaha kwisha umenga Imana yarabivuyemwo, umenga Imana yarabihevye, umenga Imana yaraduhebeye isi. Oya, maze ukibwira ngo Imana sihiri, ngo none cagiye hari cabaye, ubu ubona hari kibaye, n'ubu nta kiba, Imana yarabimpebeye. Oya, uwo mubwiriza niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaboregwa, shebuza azoza umunsi atamwiteze, kw'isaha atazi, amwirukane amusuke mu mugwi w'ibigaba. Tugire Kristo, tugire Kristo. Abarongozi benshi barikebeye ubukuru kubera Imana yatevye. Bibwira ngo databuja aratevye, baricara bagatsimbatara,
bakagaba bakaganza bakibagira ko mwijuru aho Imana iri ibona vyose. Bagenzi, le regard de Dieu nous poursuit. Umunsi Petero yihakana Yezu imbere wa mugore aciye bugufi, maze umuntu w'umugabo w'umuyahudi akihakana Yezu imbere y'umugore, Yezu asa nabi amaze kumukubita cyane ameze nabi, barahwanije amaso barabonana. Le regard de Jésus dans les yeux de Pierre. Yezu arakuraba ati ewe uko nyene Imana iri mwijuru iratubona, irabibona. Uwo mubwiriza yibwira mu mutima we ngo databuja aratevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu kwirira no kwinywera akaboregwa, maze ibintu bikononekara. Yari yashinzwe kugerera abasuka ingero nziza y'ingano, azoza atamwiteze ku isaha atazi amusuke mu mugwi w'ibigaba. Hari abasindira abasuku n'incoreke hakubasukurira, bakabatoteza, bakababya umutima, bakabatwara utwabo, bakabakubagura, bakabakura agashambara, incoreke zigasigara ziri gusa, maze abasuku bagasigara inzara yarabishe. Databuja aratevye. Umukuru asigaye aronderwa nk'urushinge, ukazomugendereza indwi yose indwi zibiri ukamubura, kandi ari ngaho.